Ngiriwe nanone canga se turabifuriza umugoroba mwiza bigendanye naho muherereye abadukurikira ndetse n'abatwumviriza nga kuri no muresha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV. Turabahaye ikaze mwese muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomakomeye cyane, amakuru yibutsa adafise ivumbi, adakoze amaguru hasi, agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi muri uno mugoroba canga se muri no joro ryo kuri wa gatandatu kwigenekerezo ya 12 gitugutu 2024. Turabahaye ikaze mw'idonido ry'amakuru akomeye cyane yihuta agezwe aravugwa, aho tugiye kuyagarukaho turayatangura mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Dore ingingo nkuru z'umwariko zikomeje kugenda aziragarukaho cyane, natwe turaza kugenda turibandaho. Ngamwe ishamba rya Kibira abasanzwe bararicungera umutekano bariko baratabaza bavuga ko rikomeje kugeramirwa n'abantu bitwaje ibigwanisho batazwi, kandi bikaba bivuga ko ari abambaye imyambaro y'igisoda nk'uko amakuru akomeza kugenda radusumira. Ariko kandi baribaza nimba araho mu gisoda c'u Burundi canga se arabandi bo mu bisoda bigiye bitandukanye canga se mu yindi mihare. Iri shamba rya Kibira by'umwariko abasesenguzi n'abakurikiranira hafi ibera ku butaka bwacu bw'igihugu cacu ciza c'u Burundi ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwariko hashobora kuzobera intandaro yo gutegwa ku Burundi, ndetse Burundi bukaba bushobora kuzisanga mu mutego butazi. Ngaha mu Kibira kandi harasanzwe hakorera amabatayo y'abasoda bagiye batandukanye, baba abo mu Burundi ndetse n'ayindi mihari igiye itandukanye, yaba iraturutse ku butaka bwa Kongo ikorana n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'abandi bagiye batandukanye, nk'uko bikomeza kugenda biragaragara canke nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Abakurikirana hafi ibibera ngaha muri kino gice by'umwariko baravuga ko hari amakuru ahari avuga ko by'umwariko umwe mu bigeze kugerageza gutembagaza by'umwariko ubutegetsi ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, by'umwariko mu mwaka wa 2015 bashaka gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. General Niyombare iyo bari karategura abasoda bakomakomeye cyane ngaha mu gihugu ca Kongo, aho yifuza kuzinjira ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi ariko anyuze mu Kibira cyane yuko ariho hasanzwe hari n'inzira iraturuka ngaha muri Kongo. Hari abatajya umunwa rero mu kagaragaza ko ari akaga gakomakomeye cyane kuba Red Tabara isanzwe irakorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo, kandi naho hasanzwe hari inzira, ndetse benshi banatajya umunwa banavuga yuko by'umwariko n'ubundi Red Tabara ari bisanzwe yinjirira inzanga muri kino gihugu c'u Burundi. Abasanzwe baracungera iryo shamba rero ry'Ikibira bakaba ko barasaba inzego zijejwe umutekano n'abandi bakora ku mipaka kuba maso mu rwego rwo kugira ngo birinde ishani iryo ryose rishobora kuzagwira ubutegetsi bwa General Neva. General Neva rero bivuga ko afise abanzi benshi cyane bagiye batandukanye, cane cyane batavuga rumwe nawe, abo yagiye arahemukira by'umwariko cane cyane abo yagiye aranyururiza ababo, abandi bagerageje by'umwariko canga abandi ari kugenda arahiga badahuje ivyiyumviro bimwe nawe by'umwariko mu bigendanye na politike ndetse no mu bindi byiciro bigiye bitandukanye. Ibi byaje kugenda biratuma ubutegetsi bwiwe burakomeza kugenda burahura n'akaga komakomeye cyane, ku buryo by'umwariko mu myaka amaze imyaka 4 amaze ku butegetsi by'umwariko hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bigiye bitandukanye. Turagaruka kandi no ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa ngaha muri kino gihugu cacu ciza Burundi, ariko kandi turaza no kugaruka ku yandi makuru agezweho aravugwa cane cane ngaha ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwariko haba ku mugabane wa Afrika mu karere k'ibiyaga binini, ndetse n'andi makuru akomakomeye cyane aravugwa hirya no hino haba mu burasirazuba bwo hagati ku ngwano ziriko ziraba hagati y'igihugu c'u Burusiya ndetse na Ukraine. Hose turaza kugenda dukomakoma tunakubitiraho by'umwariko aho Perezida Vladimir Zelensky arongoye igihugu ca Ukraine yaje kugenda avuga ko yizeye ko uburengerazuba bw'isi buraza kugenda buramuhereza ibigwanisho bikomakomeye cyane, ku buryo araza gukomeza kugaba ibitero karundura, ibitero bikomakomeye cyane imbere mu gihugu c'u Burusiya mu karere ka Kursk, kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe batajya umunwa rero mu kugaragaza neza yuko by'umwariko ibibazo bikomeje kugenda bigaragara canke ibibazo bikomeje kugenda biribonekeza by'umwariko ngaha n'ubundi bigaragarira buri mwe wese yuko ata gahunda ndetse nta na gahunda ihari yo kuba by'umwariko ibibazo bigendanye no kugarura amahoro n'ituze canga se kuyahagarika ingwano byohagarara. Hari bamwe rero bavuga ko nyamara ashobora kuzovaho ibiganiro hagati ya Perezida Vladimir Putin ndetse na Perezida Vladimir Zelensky, ariko kandi bikaba bikiri agatereranzamba. Ni mu gihe ku ruhande rw'Uburusiya batanguye kugenda barabarura ibyangijwe n'abasoda ba Ukraine kugira ngo Ukraine izobyishyure,
ariko kandi ku ruhande rwa Ukraine nayo ntijya umunwa mu kuvuga ko izotanguza gahunda zo kubarura ibyangijwe byose n'ingwano aho bibarirwa mu mamiliyaridi menshi cyane. Ndabaha ikaze rero mu makuru y'umugoroba agezweho, amakuru agaruka ku mutekano ukomeje kugenda uravugwa nga mu karere k'ibiyaga binini burasirazuba bwo hagati ndetse no hirya no hino ku isi. Ndabaha ikaze kuba twumviriza nga kuri no mbonesha kure yacu ari nayo ya Burundi News TV, mbonesha kure imero gende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho aravugwa by'umwihariko. Ndabahaye ikaze kuba twumviriza mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, batwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Turabahaye ikaze. Deka nkwibutse niba ari ubwa mbere ushyize ngaha nsonda kwanditse sabone kugira ngo uce abana natwe ubone natwe by'umwihariko 5 kuri 5 makuru n'ibiganiro tugenda turabashikiriza. Reka tuyatangurire ngari muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi muri rusange. Harakomeza kwibaza by'umwihariko ibintu bishobora kuzoba nga muri rino shamba rya Kibira. Abasesenguzi reka ari nayo ntanguriraho ntibajya umunwa mu kugaragaza ko Burundi bushobora kuzogwa mu mutego butazi cyangwa se bushobora kuzikangura bwaragabweho igitero karundura. Akaba ari nayo mpamvu rero inzego z'umutekano z'u Burundi ziko zirasabwa kuba maso ndetse no gucungera umutekano. Abantu bambaye umwambaro w'igisirikare n'igipolisi barafise ibigwanisho bikomakomeye cyane, barakomeza kwibonekeza by'umwihariko kuva kuri wa gatandatu nkuko bikomeza kugenda bigaragara mu ishamba cimeza rya Kibira ku ruhande rwa Mabayi ndetse na Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu baho by'umwihariko baravuga ko bafise ubwoba n'igishika bw'ugo ruja n'uruza muri iryo shamba by'umwihariko cya Kimeza. Nubwo rero biruko nguko by'umwihariko umugabisha w'ingabo ajejwe ibikorwa rero bya gisirikare ariko arabahumuriza cyane. Ku nkengero z'Ikibira hafi y'urubibe rero rw'u Burundi ndetse n'u Rwanda mu makomine ya Bukinanyana ndetse n'Amabayi haribonekeza abantu bari mu mwambaro w'igisirikare ndetse n'igipolisi kuva by'umwihariko kuri uyu wa gatandatu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera, ndetse akaba ari ibintu byaje kugenda biratera ubwoba. Kubwo amasoko yacu yaho nyene by'umwihariko abo bantu barafise ibigwanisho byinshi by'umwihariko bigiye mu Kibira baciye ku mutumba Ruhembe wo muri zone Bumba n'imisozi ya Rutorero ndetse na Gafumbegeti ndetse na zone Butahana ni mu makomine ya Bukinanyana by'umwihariko ndetse n'Amabayi nk'uko bikomeza kugenda biratangaza. Ukwikika mu kiza biriko by'umwihariko biraba, bamwe mu bakurikiranira hafi ibikeka ko hashobora kuba ikitwa by'umwihariko igitero ku ntumbero yo kubyegeka ku Rwanda ko aribwo goba gikozwe, nyamara u Burundi aribwo bukomeza kugenda burakora iyo bara. Ni iremetanya by'umwihariko ririko rirakogwa mu ntumbero yo kwangiriza u Rwanda ko by'umwihariko rufise ikiroberi kiriko by'umwihariko kiratera ubwoba mu Burundi, mu gihe icoka kibi rero kirongera buri munsi. Niwo mwihezo ugirwa by'umwihariko n'uruhinga mu bijyanye n'ibibazo bya gisoda nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Hagati aho ngaho kandi ubwoba buribonekeza nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se aradusumira by'umwihariko ubwo barakomeza kwibonekeza mu banyagihugu baba ku nkengera z'Ikibira, baratinya ko bashobora kugirwa nabi cyangwa se hashobora kuzibonekeza ibitero. Abanyagihugu nyine berekana amakenga bafise by'umwihariko ku mutekano w'ubutunzi bwabo, cyane cyane ko rero abo bantu bitwaje ibigwanisho bafise ingeso yo gukora ubusuma by'umwihariko mu miryango yabo. Ibi bije mu gihe by'umwihariko mu misi iheze haba harumvikanye urusaku rw'imbunda z'amasasu muri ivyo bice nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Barasaba insiguro ku ntumbero z'uwo mugwi witwaje ibigwanisho bikomakomeye. Ubu ngubu bari muri iryo shamba Kimeza rero bategekanya guhunga by'umwihariko kugira ngo birinde ko rero hashobora gupfa abantu n'ibintu. Ubu rero by'umwihariko mbere abanyagihugu ntibakijyama mu mazu yabo mw'ijoro, mu nyuma y'uko rero habonetse ibitigiri by'abasoda bashika kwijana 81 bapfiriye mu Kibira. Umutamari w'imyaka ishika kuri
M80 arabona ko uwo mugwi witwaje ibigwanisho ushobora kurondera ibifungurwa by'umwihariko ku ngufu mu miryango hamwe ibifungurwa by'umwihariko bitobashikira ku mwanya. Ariko kandi intwaro imabaye by'umwihariko ndetse na Bukinanyana hamwe n'urongoye ibikorwa bya gisirikare mu Cibira barahumuriza abanyagihugu. Izo ndongozi zo mu ntwaro ndetse no mu gisirikare zivuga ko hari ukwitiranya by'umwihariko ko abanyagihugu bamwe by'umwihariko badatandukanye n'abasirikare bacungera Icibira by'umwihariko bakabitiranya by'umwihariko n'abagizi banabi muri rusange. Abajijwe igitero gishobora kuva mu Rwanda, iyo ntwazagabo y'u Burundi ivuga ko imbibe zicungerewe neza cane, akongera ko by'umwihariko atawoshobora kwiroha, ndetse akanavuga ko ariko harategurwa ibikorwa bigiye bitandukanye bishobora kuzotuma n'ubundi imipaka yugururwa hagati y'impande zombi nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Uburundi bwarakomeje kugenda bwiyamiriza ko rero by'umwihariko bwugaye imipaka yo hasi ku butaka irabahuza n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda mu ntumbero yo kugira ngo bakingire umutekano w'abanyagihugu warakomeje kugenda wangirika, by'umwihariko bavugaga ko uriko urangizwa n'umuhari wa Red Tabara. Ariko kandi ku rundi ruhande igitangaje nuko by'umwihariko iyo Red Tabara itanyuraga n'ubundi ku ruhande rw'u Rwanda, ahubwo n'ubundi yanyuraga ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi bikaba biriko byaratumye abantu benshi bibaza impamvu y'ivyo bintu, ariko gushika ubu ngubu by'umwihariko harakomeza kugenda haracungerwa umutekano. Amakuru akomeza kugenda aradusumira n'ubundi aragaragaza ko Uburundi buba buriko burategura ibitero by'ubusuma n'ubundi cyangwa se bugakora ibitero nga mu Cibira mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bobeshera cyangwa se bobyegeka ku bihugu by'abanyi, bavuga ko aribo baba bagirizwa gukora ibyo bitero. Ariko kandi n'ubundi igitangaje ndetse kinahari nuko icyo gihugu c'abanyi ari kimwe mu bihugu bikomakomeye cyane ndetse gifise ibintu byinshi kirarusha igihugu c'u Burundi, ku buryo abatari bakeya n'ubundi bazi neza ko Uburundi busanzwe burenderanya. N'Uburundi by'umwihariko bukomeje kugenda by'umwihariko buratuma abanyagihugu babwo barabaho nabi cyane, ndetse bakaba bakomeje kugenda barasaba abanyagihugu bose ko ata muntu n'umwe arekuriwe kwinjira mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda anyuze ku mipaka yo ku butaka. Ariko kandi abandi bakaba bakomeza kugenda basaba ko ubuzima buzimya ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, nyamara ngaha muri kino gihugu c'u Rwanda barabashaga kurungikayo ibintu bakabasha kuba bozanayo ibindi mu rwego rwo kugira ngo imiryango yabo ibashe kuba yobona ibifungurwa bikwiye. Bakaba bariko barasaba inzego z'umutekano ndetse n'ababijejwe ko bokugurura iyo mipaka. Bujumbura, abenegihugu bo mu ntara ya Bubanza barahamagarirwa rero gukorana ishaka ibikorwa by'iterambere rusange ndetse no gukora berekeza ku mbona kazoza y'u Burundi bwifashe muri 2040 kugira ngo buzobe birateye imbere muri 2060. Ivyo byashikirijwe na Dr Sabine Ntakarutimana, icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka akaba n'intumwa y'umukuru w'igihugu c'u Burundi, hari kuri wa gatandatu igerekereza 12 Gitugutu 2024, aho yari yifatikanyije n'abenegihugu bo mu ntara ya Bubanza mu bikorwa rusange byo gusibura imiserege itwara amazi ku mutumba wa Rugenge uri muri komine Mpanda. Nk'uko biratangazwa mu ijambo ry'ikaze ryashikirijwe na buramatari w'intara ya Bubanza, Cleophas Nizigiyimana yaramenyesheje ko abenegihugu bose bari ku kivi bariko barakora ibikorwa by'iterambere, mu gihe hariho rero imitumba igifise ikibazo cy'ubucene bw'amazi meza. Buramatari w'intara ya Bubanza akaba yaramenyesheje ko icyo kibazo kigiye gutorerwa inyishu vuba ahangaha bwango. Akaba yabasabye gukora berekeza ku mbona kazoza y'u Burundi ngo bihe rero ihangiro, bongerezwa ariko bibaruke abo bashoboye kurera ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byo bateza imbere. Mu mpapuro rero yatekereye abanyabubanza, icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka akaba n'intumwa y'umukuru w'igihugu Dr Sabine Ntakarutimana yahamagariye abanyabubanza by'umwihariko kwijukira ibikorwa by'iterambere rusange, gukingira ibidukikije mu ntumbero yo kugwanya ihindagurika ry'ibihe, kwitegura neza amatora yimirijwe mu kwiyandikisha atawuvuyemwo, aho agatera kamo abakenyezi n'abigema gufata iya mbere mu kwitoreza ibyo bikorwa. Nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira,
gushika ubu ngubu kandi by'umwihariko mu gihe buca hahimbazwa umunsi mukuru rero by'umwihariko wo kwibuka umuhisi Rudoviko Rwagasore Ntakarutimana akaba yarateye akamo abanyabubanza by'umwihariko kutigira asinda bibazwa mu guharanira agateka kazina muntu amahoro ndetse n'umutekano mu gukorera mu nyabune ndetse no kugira umutima wo gukunda igihugu nayo ku kijyanye n'ubukene bw'imbuto za kijambere. Amakuru rero akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya aravuga ko nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi hariko harategurwa n'izindi nama zikomakomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba harabirwa hamwe canga se harabirwa hamwe ibindi bikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko bishobora kuzoshyira by'umwihariko mu ngiro ibigendanye n'imbona kazoza ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bishobora kuzotuma hibonekeza by'umwihariko umutekano ndetse n'ibindi bikorwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nga kandi mu Burundi harakomeje inama by'umwihariko zikomeza kugenda ziribonekeza canga se by'umwihariko zikomeza kugenda ziragaragara cane inama ziriko ziragaragara zigendanye by'umwihariko n'abashikiranganje bagiye batandukanye mu byo bajejwe aho ziriko zirarabira hamwe ibikorwa bigendanye by'umwihariko n'iterambere n'umutekano. Hari inama by'umwihariko y'abajejwe iby'umutekano mu gihugu cacu c'u Burundi yaje kugenda iranarebera hamwe ibikorwa bigendanye n'umugambi wo gufungura General Guillaume Bunyoni. Uyu nguyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi ndetse akaba ari n'umwe by'umwihariko mu bigeze kurongora igipolisi akaba yarafunzwe yakaba yarakatiwe na sentare gufunga ubuzima bwe bwose yagirizwa ibikorwa bigendanye by'umwihariko no gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva ndetse n'abandi no kugira nabi abategetsi bakuru. Ariko gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko hari icyizere cy'uko ashobora kuba yofungurwa. Ni mu gihe rero General Major Everson Ndayishimiye bivuga ko akomeje kugenda yotswa igitutu mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yokuzongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ndetse abanyagihugu benshi babone yuko by'umwihariko iyo yaragarutse neza. Amakuru akomeza kugenda aradusumira aragaragaza ko uyu mutegetsi yoba ariko aragerageza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko igisigaye ndetse n'ikigenderewe ari ibikorwa by'umwihariko bigendanye no kurabira hamwe rero by'umwihariko uburyo boshyira iherezo ku bigendanye n'icyo gikorwa. General Major Everson Ndayishimiye bikaba bivuga ko ashobora kuzofungura by'umwihariko uwo mugabo by'umwihariko mu ntumbero yo kugira ngo amatora abe yegereje abanyagihugu bongere bamugirire icyizere. Ni mu gihe n'ubundi by'umwihariko mu matora yabanje abanyagihugu bari bazi neza ko intwaro yiwe itazigera irarangwa no kunyuruza abantu ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye kuko bikomeza kugenda biratangazwa. Ariko gushika ubu ngubu by'umwihariko abanyagihugu bakaba bakomeza kugenda baribaza ndetse baranibaza by'umwihariko impamvu uyu mutegetsi by'umwihariko yaje kugenda arabatenguha ku bikorwa by'umwihariko yagombaga kugenda arabakorera. Tugaruke by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira nuko umuhari wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bigiye bitandukanye nga muri Kivu y'Amajyaruguru ukomeje kugenda uratangaza ndetse unatanga ubutumwa ugaragaza ko by'umwihariko atakintu na gitoya by'umwihariko ushobora kuzokora mu bigendanye no kurekura canga se by'umwihariko mu bigendanye no kuva mu bice bigiye bitandukanye wamaze kugenda wigarurira. Mu gihe by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira canga se akomeza kugenda aradushikira avuga ko batari bemererwa kuganira n'umuhari wa M23 nkuko batari bemererwa kuganira n'ingabo ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bongeye kugaragaza ko kandi by'umwihariko mu mujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye nihakomeza kugenda hibonekeza ibibazo bigendanye n'umutekano muke by'umwihariko bazakora iyo bwabaga kugira ngo ibyo bice babifate. Ni Goma by'umwihariko imaze iminsi irimo akaga gakomakomeye cyane. Usibye rero by'umwihariko ibikorwa biherutse kwibonekeza by'isanganya yabaye by'umwihariko bamwe bakaza kugenda baranabishinze umuhari wa M23 nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira, abandi bakaza kugenda bagaragaza ko by'umwihariko ari akamaramaza kagendanye n'ibindi bibazo bikomakomeye cyane bigendanye n'ingaruka z'ingwano mu nyuma y'uko umuhari wa M23 wari waramaze kugenda urafata ingingo yo gufunga by'umwihariko imihanda imwe n'imwe yerekeza i Goma. Ubu umuhari wa M23 ukaba wongeye kugenda ushimangira ko
ko witeguye gukomeza kubohora abanyagihugu baherereye mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko haribazwa niba umuhari wa M23 ushobora kuza kugaba ibitero bikomakomeye cyane mu mujyi wa Goma, mu gihe by'umwihariko uyu mujyi wa Goma ukomeza kugenda uragaragaramo ibibazo bigendanye n'ubugizi bwa nabi n'ibindi bigiye bitandukanye. Turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi ibikomeje kugenda biravugwa ndetse n'ibikomeje kugenda biratangazwa. Reka mbabwire ko kandi by'umwihariko turakomeza kugenda tubakurikiranira amakuru agendanye n'ibiganiro biriko birabera i Rwanda hagati y'intumwa za Kongo ndetse n'uruzu Rwanda. Ndabashimiye mwese abanywanyi